ugwaruka kenshi barahuye n'intambara, kenshi barabuze abavyeyi, kenshi barirukanywe mu mashuri, barabuze ikirufasha, maze baratakaza umwizero, bacabona ko atayindi nzira atari gukoresha ivyo biyayuramutwe. Jewe nitwa Eric Nsengiyumva, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe BAPUD. BAPUD n'urunani rw'abahoze bakoresha ibiyayuramutwe mu Burundi bashimiye gutorera ikibazo ibijanye n'ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe. Nkaba nashimye kuza kuvugana na yaga ku bijanye na addiction. Ikibazo ca mbere, twovuga ko umuntu ari addicted mu Congereza kuri drogue ryari biva kuki? Tuvuga ko umuntu ari addicted canke ari ku kintu ico cyose igihe ico kintu atakintu kimwe ashobora kurangura mu buzima bwiwe, ico no kwita ubumara canke ivyo bintu biza vyinjira mu mubiri bitamwinjiyemo. Muri ico gihe rero niho umuntu avuga ati nabaye addicted kuri iki. Muti biva kuki? Biva ku mvo zitandukanye, kuko nimvo hariho uwo biva ku vyo babanye mu buzima muri kahise kiwe, hariho biva mu vyo abayemo muri uwo mwanya, canke harimo no biva mu kutabona neza kazoza kiwe. Ico gihe rero mu vyo yabayemwo nka cane abo dufise abana canke ugwaruka, kenshi barahuye n'intambara, kenshi barabuze abavyeyi, kenshi barirukanywe mu mashuri, barabuze ikirufasha, maze baratakaza umwizero, bacabona ko atayindi nzira atari gukoresha ivyo biyayuramutwe. Abubu nabo hariho abo dufise ugwaruka rwinshi rukoresha ivyo biyayuramutwe bari addicted kubera agakuku, kubera kugomba kubona ivyo abandi bakoresha, canke kugerageza kuraba ukuntu bo kwinjira mu migwi itandukanye y'ugwaruka uru n'uru. Hakabaho n'abandi rero badafise umwizero, abo nabo n'abantu baba bafise nk'ingwara zimwe zidakira, abantu babona kwejo habo ataco habereka. Aho naho ni nk'abantu bashomereye imyaka myinshi, abantu babuze akazi, n'abantu babona yuko atakirufasha. Iyo niyo migwi itatu ituma abantu bihereza ibiyayuramutwe maze bakagira ico bita addiction. Ikibazo ca kabiri, mu Burundi n'ubwahe bwoko bw'amadroge buri konsome cane. Ubwoko bw'amadroge buri konsome cane aha mu Burundi buri mu mice ibiri, ni ukuvuga ico no kwita drogues douces n'izo bita drogues fortes. Ubwoko bw'amadrogues douces ni ibiyayuramutwe bituma wewe ataco ubuzwa, ushobora gukora akazi hama ukabandanya ivyo barimo. Ivyo navyo ni ibiyayuramutwe kenshi abantu bamenyereye kubona benshi bita ngo n'urumogi, ni ukuvuga ikiyayuramutwe citwa cannabis. Hari ibiyayuramutwe bifatiye ku vy'umuntu abayemwo bwa misi, ugasanga umuntu ashobora kubaho nk'akarero atanyoye ikawa, umuntu ashobora kubaho atanyoye itabi, umuntu ashobora kubaho ataravye mu telefone, umuntu ashobora kubaho adakoze iki n'iki. Ivyo navyo nivyo bita amadrogues douces, ni ukuvuga n'ibintu bifise ingaruka nke gusumba kuja mu madrogue ico bita drogues fortes. Amadrogues fortes nayo n'amadrogue ari ubwoko, ari mu mice ibiri. Hari izo bita drogues synthétiques n'amadrogue bita semi-synthétiques. Amadrogue ari synthétique n'amadrogue cane aba ari mu buhinga no kwita ubuhinga ibintu produits chimiques. Aho naho ni nk'ikintu abantu bakunda kwita ngo n'umuti mugabo ari umuti w'isubirizi, ni nka methadone. Aho onye novuga nk'ikiyayuramutwe ca amphetamine, aho novuga ibiyayuramutwe vya heroine. Heroine ni mu biyayuramutwe vya semi-synthétique, kubera ivyo biyayuramutwe semi-synthétique bituma uyo muntu agira ingaruka mbi nyinshi ku magara yiwe. Ico kiyayuramutwe rero ca heroine ni kimwe mugaha mu Burundi bakunda kwita booster. Bafise amazina vyinshi bavyita booster, umuzigo n'ibindi. Ivyo rero ngaha mu Burundi babikoresha bakwega umwotsi, babikoresha bacanga n'ibindi biyayuramutwe na bibi gose. Rero babikoresha babikwicishije mu rushinge, aho urushinge rumwe rushobora gukoresha abantu bashika 10 cyangwa 15 bivana n'abariko barasangira uyo musi. Aho rero no turonkera wa mugera wa sida cyangwa za hepatite n'izindi ngwara zifatiye ku ruhu. Aho rero niho naho dushinga inguvu nyinshi
kuko murazi yuko ibitigiri mu Burundi bitwereka ko uyo mugwi ubangamiwe cyane na burya afite ibitigiri cyo bita taux de séroprevalence ya 14.1%. Hama ibindi biyayuramutwe ni biyayuramutwe bita amakrak nayo ni biyayuramutwe navyo nyene bibiko biraza bigomba kumera nk'ibiduga mu Burundi naho bitaraduga cyane navyo nyene birahari. Hama akabaho n'ibiyayuramutwe vya cocaine, ibiyayuramutwe vy'abakire bizimvye gose ku isoko mugabo navyo nyene birahari. Hakabaho n'imiti yo kwa muganga, imiti yo kwa muganga abantu bazi ko imiti yo kwa muganga hano vuga amadiazepine, nkavuga amatramadol, hama nkavuga n'umuti wona cyane cyane ukunda gupotera hajya mu bitaro bikomakomeye bita morphine. Ivyo rero nivyo biyayuramutwe ngaha biri ngaha anye biza, ariko sinovuga yuko ari ivyo biyayuramutwe biri kw'isi. Aha kw'isi hari biyayuramutwe vyinshi n'ibindi bitera biza bituma n'ibindi bavyibagira. Twizera yuko twozibira kugira ngo ntibize aha mu Burundi. Processus ya désintoxication igenda gute? Aha mu Burundi processus ya désintoxication ni ikintu kikitugora gose kubera dufise ikibazo c'ibigo by'abantu badufasha iyo désintoxication, kuko mu bindi bihugu abariho ibigo vyiharije ico kintu. Hama ikindi dufise n'ikibazo kijanye n'abaganga karuhariwe mu bijanye na désintoxication, naho nyene aha mu Burundi nabo baganga ntabahari. Ariko hari uburyo bukoreshwa, uburyo ngaha mu Burundi bukoreshwa n'uburyo classique, aho duhera ku gushaka ku urushe kubera ikoresha ry'ibiyayuramutwe. Aho rero kenshi uwo muntu niho muhamona hari ibigo bimwe bigerageza ku gico bifashije, naho kenshi haberamo amahoshite menshi. No kuvuga umuntu uragerageza ukamunyegeza ivyo biyayuramutwe, kandi si umwanya muremure, ni imisi hagati y'imisi 4 n'imisi 6. Muri hagati y'imisi 4 n'imisi 6 uwo muntu nta bubabare abagifise, burya bubabare bwo kumeneka umutwe, kumva babara mu nda, kuvomisa, kugira diare ndende, kumva umubiri umera nk'uri karasha, ivyo bintu byaheze. Naco kintu gituma umuntu aguma mu biyayuramutwe. Aho rero muri ico gihe ntivyoroshe kubera abaganga basanzwe bafashije abo bantu nibo tubuza ha mu Burundi, n'imiti bafasha abo bantu igihe bari muri cano kuta muri exercice, niho honyene turonkera ikibazo. Hama ibundi buryo n'uburyo bwo guhereza abantu bakoresha ibiyayuramutwe babikije mu nshinge, aho mvuga nka heroine. Aho rero abo bantu nabo nibo bantu duhereza umuti w'insubirizi. Kubera iki abajene bakunda kugira amahoshite? Abajene bakunda kugira amahoshite kubera umujene ari mu biyayuramutwe, umuntu ari mu biyayuramutwe arakumigwa bakamuha akarago. Ico gihe rero yagize iyo ntambwe yo kubivamwo ataronse uwucamuha umwizero cyangwa amuhe ico akora cyangwa amusubize muri bwa buzima yari atakaje, nawe acabona yuko na vya bintu naho yabivuyemo nta nyishu aronkeye ivyaye vyaratumye aja mu biyayuramutwe. Kubona atabahinga b'abadictologue bahari mu Burundi duhomba ibintu binini gose. Duhomba ibintu binini ya gose kubera aha mu Burundi nico biri mu bihugu vya mbere vyitura ibitaro vyo muri aka karere ngo bagiye kurondera abadictologue. Abadictologue ngaha mu Burundi tugize amahigwe akiga, uwo muntu acaja kubikora mu bindi bihugu kubera aha anye batubwira yuko amahera yo kubahemba ari makeyi cyane. Ivyo vyerekana yuko biva ku bahinga bamwe ngaha mu Burundi bari bakwiye kwerekana urugero ibiyayuramutwe bituma bagira amagara mabi, maze abo badictologue bakaza bafizwe bavuga bati twe tugiye muri kiriya gisata kubera kibangamiwe kuva aha gushika. Ndabashimiye gose, ndazi ko mu biyayuramutwe harimwo ibibazo vyinshi. Muri ivyo bibazo vyinshi rero nibaza ko muvyandika muri commentaire, je nzofata umwanya hamanze ndabibishure vyose. Ndabashimiye cyane gose.